Ariko Emma nta isoni ushobora kwisesa ko ubuye ungana gutyo ukaburuwe n'ibyanywa byose bigashikirwa bikanywa uwo mugabo buzima w'ubwanwa gutyo ushobora kunywa n'ubwanwa bugashikirwa nta soni ndagufashe basi ndagufashe upfumu nk'ubumwa ndagufashe ubumwa nta soni kumenda nakuhagira oga urashaka kwisuka kubuye oga uraga nimuze kuri jewe abarushye n'abaremerewe nanjye zobaruhura ariko gamana uzokiza ryari guceceka ngafata uri alfa uri omega itanguriro n'iherezo Mana napfuye Uhoraho umugusenga kwanje Mana Pope, ndakubwira ikintu mbonye ubunyene. Mbonye amakuru ya director Lion Cole uramuzi. Ari wo muri Amerika n'amata muri South Africa. Oya, muri Amerika. Muri Amerika. Akora ibintu bikomeye cyane. Aradirectinga movies zikomeye cyane ndiko ndara muri YouTube. Kandi uwo muntu ndamwemera cyane. Uwe muntu arakomeye. Wa umva gusa iryo dina giwe numva ko ridasanzwe. So, ndakubwira ikintu gukurira mu gisagara. Ni byiza ariko kutabona aho so wawe yavuka ikibazo erega basoba tubenshi bavukiye ruguru urumva bavukiye ruguru naho twebwe twakuriye mu ngamo muji turavye natwe gaho twavuye basogokuru babo bandi birimani uko rero ndafise umubabaro kutabona iyo papa yavukiye mahoro bene da turashima weho buke murambabarira nagenda basabe mumfashe ivyo kurya kuko
wahindutse aha ni kuri pame reka kandi turi kuri UNICEF. Iyi ni UNICEF. Tubwe tukarira wagatwika. Umva wa mumyi we. Ndakubwira ikintu kimwe. Si UNICEF. Mubwire yumve. Kubwira natwe turonye n'amahera yo gufungura. Basi biraheze ni mumbabarire. Umuka urabe ingene isi imeze. Umuka urabe ingene isi. Abantu ingene dutembya n'inzara. Ndagusaba imbabarire sinzosubira mbabarire. Ndeka ngenze. Kareke kagende muta. Basi byaheze. N'amahera yo kurya nayo dufite. Byaheze ni mumbabarire. Uzuzura abantu usabamo. Sivyo? Yo. Reka bakugorere bakukingirira inkuba. Amahera yo kurya mu buzima ndabura. Urazi umubabaro mfite wewe. Wa Mungu. Ati ndashoje. Sha, mukuwa mutayaona ubuzima buragoye. Ubuzima bwo buradukina tube tukibura niyo twobufata. Peti. Ariko icyo ndagakundira. Karasenga. Reka. Uyu arasenga utudemoni duto tugahura n'ingorane. Uyu. Terrible. Ndatangaye kubona ko aragenda nkuko. Mana yanje. Mana yanje. Uyu numvise umukuru wiwe nujya mugabo afise ubwanwa ha Usama Steven. Reka nujya mutipe. Ubuzima buragoye. Hanyuma akadayitinga ibiki. Uyu muntu ntegereza kumukurikira. Egerageza kugira menye ubumenyi bwiwe. Gerageza umurabe. Urazi film akora? Reka twigire kwanza. Urazi ikintu ndiko ndasoma sheri? Ndiko ndasoma ikintu gitangaje. Ni ukuvuga ngo umuntu umwe wo mu Bushinwa ukuntu yagwaye ari umwe ingwara coronavirus ayanduza Ubushinwa bwose mu munsi umwe ayanduza n'ibihugu 15. Niyo mpamvu nangaye ukuvuga ngo ni ikintu kitumvikana gitangaje. Ingwara abantu ibihugu. Umuntu umwe ingwara yagiye kumara abantu. Ibyo ubiravye ukibona yuko ingwara y'akantu katumvikana. Yateye ubwoba. Nibyo ndiko ndasoma ni atari. Namahoro. Namahoro. Urambabarira abakiriye mu kiganiro. Vuga ndakumva. Grand frère. Naravye ku meza sinabonye indya numva nshonje. Ubuze? Nari mvuze naravye ku meza sinabonye indya numva nshonje. Wowe bazinya hano. Urasoma ngawe? Uraza agaciro ko gusoma. Wo ufite amaboko nta munsi numwe uvuga duti grand frère ni bidonge nde kuvoma, grand frère nshaka gukora ibi, ushaka kujya. Kuwa mbere uje, kuwa kabiri uje. Urasoma wewe? Iwe siri kurundura. None grand frère ni mubona ko mfite ubumuga bw'amaso. Ariko we namata kumara. Uko amaso yawe atanabona hafi atani icubona niko n'ubwenge bwawe. Wobuga umuzima w'ibyanwa yakinya uruyoya. Ubazinya okumuhura amaso ariko ukagira n'ubwenge byose wowe warabizi. Kandi umugambi bwo kwishaka grafre shaka gukora shaka kwimbi wese ariko umenye ko uri kurajya guzuziwe ujya guzuziwe uzoyindisha wewe. Ni umva wewe grafre shaka kujya grafre shaka hivi urata kamaro ko kujya wewe urakora urige rusuma. Tukurere nubona nugira ibiki tugume tukurira gusa ujya zana umugore akwiteho cyane nyine mumbwira ko mwamwe muri babiri uzaze ndabamenye kwa mbere kujya kwa kabiri kujya wewe nyumvira kujya lakini kintu nta mugamba afise na projet na gukora ashaka kujya
ariko John ubuzima bwo kwicara ngaha twize amashuri tukayamara hanyuma bikatunanira kurondera akazi umva gute umutipe woga we ni kurya gusa none je narabuze ivyo nukura none kure n'ivyo ufungura kweli yifungurire cyane umva ndababwire ariyo ibintu igihugu iriko yadukorera bivanye n'ukuntu twebwe abajene dutegereza gukora koperative sangwe ni kuvuga koperative sangwe ni kuvuga igihugu catoye ntatu imisore twize kugira tujemo muri iyo koperative tubandanye ubuzima bwacu ariko kuguma umuntu yicara mu marigara kuva mu gatondo gushika ku mugoroba atakazi izo bisuma haki ya muntu uravuga niki kuraba ivyo tuzokora kubera turabika ubuzima bwacu tuzobandanya kuko mwe turagowe none ngire gute akazi karabuze tuko sikiyede basi icyo wenda gukundira nuko kwishuri wari umuntu ucyubwenge ari kurya mbumbumbu wowe wari mbumbumbu nukuri uzi yuko niwe wamwereka rero ubu buzima bwo kwicara ngaha Emmanuel ugiye he wowe waharenze ukeneye iki isukari yangaye zanashanda kuwezi yani wowe uragenda kandi uri ngaha pima y'amajana 5 indira kuzanira uzi ko ubuzima bugenda buhinduka amajwi akagenda ahinduka yagize igihe kirekire arwaye Manueli akira naejeje inshuti yanjye Imana ikuhumeza girira ugende neza nshuti murakoze urasubiza ariko oya ndiko ndarondera cyane mwana sawa sawa ibiki umva ugende ndaza kuwa umwe ayiwe ibijumba
amarira niyo urukundo sinari nzi ko nawe wanguye bita sinari nzi ko wonyehera Vernice ya sukari nayizanye ku isukari baguha ari nyinshi none ni wari wambwiye y'amajana 5 ni y'amajana 5 nyine ariko ni nyinshi iramenekanye yo igu yaje ni isukari ya chenye cyangwa sikuzi ni isukari hewe oya kora ko nawe wumvirize nawe wowe uri impumyi amaboko yawe arashobora gukora kumva ibyo baguhaye bashobora guhereza umusenyi yo gaso yangurishirije imishenyi yo gasangare ibi biboko byawe byari kugira ngo bikore oya nukura amafaranga yanje gatere bibuza tugende unyereke kigomba bukewe urashaka gufata amafaranga kaba kabishije ngiye kaba kabisha igikoni kaba tugende unyereke nisona ariko ushobora gukora ibintu by'ibipurizi muri umugabo